بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد. Urwibutso rwacu kuno mwanya ni ibintu bine mu Islam ukwiye kwirinda nimba ushaka riziki yawe Allah ayorosha ukayironka vyoroshe. Ni ibintu bine bizibira riziki y'umuntu. Sheikh al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah mu gitabo ciwe Zadul Mi'ad uravye ku mujaradi wa kane ku page 388 aravuga ati arba'atun tamna'u rizqi, arba'atu tamna'u rizqa. Ibintu bine birazibira riziki y'umuntu kuba yoyironka, yani birazibira riziki y'umuntu ibinshika kuri bine. Kurikerere mu Islam wumve. Icambere nawmu subihati, ryatiro umuntu aryama ryo mu gatondo rya ba'da al-fajr. Aha niryo rivugwa imisi shuka al-fajr, umuntu agaca aryama akaryamira. Ibizibira riziki y'umuntu. Wiga niwo mwanya Allah abari kamana riziki agabura riziki ba'da al-fajr. Kuko rero mu Islam weje gusenga al-fajr ntusubire kuryama, oya. Icaro gire adhkar, usome Qur'an, gire dhikiriza Allah. Izuba rimaze kuduga ziregaseruka usenge masengesho ya duha, ugwize idua kubwishi. Iyo ni myanya riziki bikima usome Qur'an, dua wazikuze, ushugira ka siporo mwajya mu gatondo, kwiri gufise ico bitwa an-nashat, courage, inguvu na morale byukora byose ucangamutse. Niyo mpamvu rero rya n'umwanya abantu bakora guca bakoragira hose bahiga riziki, bahiga ico bitwa qut yawo mihim, ico rirenza, bahiga ico gufungura, si umwanya wo kuryama mu Islam. Kurubwo rero dupunguze cyose duhebe kuryama ba'da al-fajr doje gusari bimwizibira umuntu kuronka riziki. Allahumma hari gihe ushaka gusanga mwijoro waryamye utevye birabaho, ugasanga waryamye samani z'ijoro ukavuga gusari fajr, birumvikana ntibushaka kuryama wumva urushe ufise tibagisha, birumvikana. Mugabo hari abantu ari daidanaho, yani arakamyero kabo Islamu yakakwitura mu buriri yamaze kuryama. Ibi ntabwo ari vyiza, bizibira riziki. Ico kihe tucirinde kimutuma riziki y'umuntu itaboneka. Kabiri, waqillatu salati, kudasenga cane. Kweri ibintu nivyo bugisengesho rekanye naryo ugasanga umuntu asenga uko yishakiye, asenga biguru ntege n'ubuzima Allah acibukuramo baraka. Ari niyo mpamvu sahibu tambihi al-ghafilin Abu Layth as-Samarqandi niwe yanditse umuryango w'isengesho bwa yuko yaranditse ibintu vyinshi vyerekana umuntu asari amasengesho ku munsi neza Allah amuha. Muri vyanditse avuga ati uyu muntu Allah amuha ubuzima bwiza, akamuhana riziki mu buryo bworoshe, kuko nivyo iyo afise gushati muri Qur'an no muri hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Umuntu asari gatanu ku munsi agasenga amasengesho neza akayakuriza, ubuzima bwiwe buroroha, riziki iroroha,
akama afise n'umutima utekanye n'amahoro. Mugabo nadasenga yamari wasiwasi bazo ngivyo riziki ikaba igoye. Kuri ubwo rero dusari gatanu ku munsi tukwize n'amasesho ya sunna duha tutsengeza duha ku bwishi qiyamul layl witri tukwize amasesho nkaya ku bwishi n'amasesho y'itegeko tuyasenye ku mwanya wayo neza. Nukuri ni wasari gatanu ku munsi ugasiga amasesho ya sunna neza ukayozoza tallahi Allah uzmaga aragoroshe na riziki ikayiguha vyoroshe. Ica gatatu wal kasal, ica gatatu umuntu kubikinebwe. Umwislamu nakwiye kuba umunebwe, yani kwa umuntu yama ari rezerezo ya no umuntu acangamuka agakora amaboko mu mpuzu agahita yama yarazunguruka mu mazu ahatwara akazunguruka arabe yuko abantu atwara bameze neza atawufise ikibazo nka kumwe Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yabigenza. Igihe kimwe Allah acurika umumarayika mu shusho y'umuntu kugira amwigishe. Ko Dawudi yarazunguruka akazabaza barati mubona gute ingoma ya Dawudi atwara neza niyo barengana ibintu nk'ivyo. Allah acurika umumarayika kugira amwigishe, ariko azunguruka mwaka myiro kiwe byamareka ciza mu shusho y'umuntu. Acavuga ati gute ubona Dawudi barongora neza? Byamuga acavuga ati Dawudi ne'ma rajul, ati n'umuntu mwiza law kana la ya'kul fi amwali muslimin, yaba atababayeho afungura mu mitungo y'abasilamu tiyari umuntu twari mwiza defo yiwe abeshijeho n'ibyo abasilamu. Kumera marikaje kunyigisha acarigira Dawudi arashavuye aca bati nkwiye gukora muramoko mu mpuzu cyasaba Allah amuhe ilmu amufashe amuhe ubumenyi azaga ibivuye mu ntuta yiwe. Niho Allah acamuha ubumenyi bwo gucura ivyuma. Nabi Dawudi aca mu mucuzi w'ivyuma keshi yakunda gukora turusi zirya ngabo zo mu ntambara zirya nkinzo zo mu ntambara, imipanga nika akazacura ivyo inyambara mako ntambara akabigurisha akaronka qutu yaumihi, ico rirenze cyafungura abahuco. Uko niko misoma kuye kubaho. Ani mpabintu mwemera bwo ndi hadisi ati Allah aranezerwa n'umuntu arakunda umuntu ajya ivi mu vyabiriye akuya. Irinde uburege mu Islam, irinde kuba ikinebwe kurama ku mpuzu ukore. Tuvuze ngo kuri ibintu vya haramu oya, higa riski mu nzira ya halali ukore, kuko bikinebwe kurira amaboko biri mutuma riski yawe izibikwa. Ica kane wal khiyanatu, kuba bihemo guhemuka. Asanga wa muntu bamugurana amafaranga ntiyishura, nirirwa zuruma abantu, yirirwa arenganya abantu, abesha abantu, abandi rutwabo, bayitwa al-khiyana, ubuhemo. Ivy'idini ntabwo ivyigisha, ahubwo Allah ivyo muri Qur'an yarayibujije avuga ati inna Allah la yuhibbul kha'inin, Allah ntakunda babihemo abantu bahemuka. Babandi ugurana amafaranga nigera yagusubiza, babandi nkawe twawe atukuririra, babandi nabafunga kiwani wasanga abantu benshi babayeho gucyo. Niho hava n'izangwa abaswahili. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nta baswahili yasize kwisi yasize abasilamu pana abaswahili. Kizina gihaje kubera iki ukoresha cyane n'ubu iskuro tuvyirinde.
ikhwatul kiram, bavali dusani kwemera nahawe kwirinda ibintu bine: kuryama ba'da al-fajri, no gusenga gake, gusenga amasesho nabi na nabi, vyirinde n'ubunebwe n'ubuhemu. Ivyo nuvyirinda, riski yawe Allah azoyagura, ayishemo baraka, uyironke vyoroshe. Saba Allah duhe neza ngaha kw'isi, mumve jo ku musumero, azaduhe n'ihezo ryiza, azaduhijura turinde umuriro. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mm-hmm.